urutonde rw'indirimbo zishika kuri 20 ziri mwihiganwa rya Isanganiro Award rwamaze kuba ruja ahabona, no kuvuga ubu Isanganiro Award indirimbo 20 zizoba ziriko zirahiganirwa iryo higanwa ryo kuvuga ngo bazotoremo indirimbo imwe yaranze umwaka. Izo ndirimbo zamaze kuba zija ahabona uko ari 20. N'iki kiganiro rero ngiye kubabwira izo ndirimbo 20 ziri mu Isanganiro Award, ndetse ndababwire izi ndirimbo uko zihagaze ku rubuga rwa YouTube, ndabarabira ukungene zagiye zirabwa. Ndabaramukije nugira ndabaha ikaze kuri YouTube channel. Nimba uri mushasha banza ukande subscribe kugira ngo tuzobana nanje no mu bindi biganiro bitandukanye ncisha kuri YouTube channel. Nuko nababwiye rero inje kubabwira izi ndirimbo 20 zigize ihiganwa rya Isanganiro Award, no kuvuga bazo bari kwacagura indirimbo yaranze umwaka wa 2025, umwaka wa 2025 uwo uheze. Niriwe ndabatebera rero, reka duce dutangura n'urutonde rwacu. Mu ndirimbo zizoba ziriko zirahiganwa, iya mbere tubona irimo ni indirimbo yitwa Ahanihe y'umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri. Iyi ndirimbo Ahanihe ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 8.9 mu mezi 6 yonyene. Urumva ko ari mu kwiza hafi miliyoni 9. Tubandanye indirimbo ya kabiri iri mwihiganwa, ni indirimbo yitwa Kirisese y'umuririmbyi Satbi yakoranye na Shampoo Makenzo. Iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 3.3. Indirimbo igira gatatu iri ku rutonde rw'ihiganwa rya Isanganiro Award ni indirimbo yitwa Amejibu y'umugwi Victorian Team. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana 834 ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo igira kane iri mwihiganwa Isanganiro Award ni indirimbo yitwa Babi y'umuririmbyi yitwa Linoji. Iyi ndirimbo Babi ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 2.1 z'abantu ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo igira gatanu indirimbo yitwa Kurutare y'umuririmvyikazi w'umurundi yitwa Ruvera Muhimbare. Iyi ndirimbo Kurutare ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni nako ni 934 mu kiringo c'umwaka wose. Indirimbo igira gatandatu ni indirimbo yitwa Yeshua y'umuririmbyi yitwa Samuel Praise. Iyi ndirimbo Yeshua ikaba imaze kurabwa n'abantu 10,000 bonyene mu mezi agera kuri 5 yose. Indirimbo igira indwi iri mu rutonde rw'indirimbo ziko zihiganirwa Isanganiro Award ni indirimbo yitwa Umwizigirwa y'umuririmvyikazi yitwa Chanel Ndayikeza. Indirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana n'ibihumbi 4 vyonyene n'amajana 3 ku rubuga rwa YouTube. Ikaba imaze ko igihe kingana n'amezi 10. Urumva ko iyo ni indirimbo y'indwi. Indirimbo y'umunani iri mwihiganwa rya Isanganiro Award ni indirimbo yitwa Mi Vida y'umuririmbyi yitwa Wiz Designer. Indirimbo Mi Vida ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana umuriyoni ku rubuga rwa YouTube. Mwico gihe indirimbo imaze kurabwa n'umuriyoni, mu gihe indirimbo imaze amezi agera kuri 5 igiye ahabona. Tubandanye n'indirimbo y'icenda. Indirimbo y'icenda ni indirimbo yitwa Rekasha y'umuririmbyi D1. Indirimbo Rekasha ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 2. Ikaba imaze amezi 2 yonyene igiye ahabona. Turabandanya n'urutonde rwacu, tugeze ku ndirimbo igira 10. Indirimbo igira 10 ni indirimbo yitwa Burundi Bwiza y'umugwi witwa Amagaba. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu 115 mu kiringo c'amezi 11. Indirimbo igira 11 iri mwihiganwa, indirimbo yitwa Komsa y'umuririmbyi CG. Indirimbo mwakunze cyane ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana ni miliyoni 6.7 ku rubuga rwa YouTube. Tudatevye tubandanye n'indirimbo igira 12. Indirimbo igira 12 ni indirimbo yitwa Go y'umuririmbyi akongera akaba ari no mu DJ ariwe DJ Philbite yakoranye n'umu producer yitwa Gira. Indirimbo igira 13
ni indirimbo ya Rinoji yakoranye na Monia Frere ikaba yitwa Selavi. Iyi ndirimbo Selavi ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana no miliyoni n'ibihumbi amajana indwi. Indirimbo ikurikira niyo indirimbo y'14 mu rutonde rw'indirimbo zigiye guhiganwa muri Isanganiro Award. Ni indirimbo yitwa Papa y'umugwi Victoria's Team, nayo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana miliyoni n'ibihumbi amajana indwi. Indirimbo igira 15 ni indirimbo yitwa Mujenzi y'uyu muririmbyi yitwa David Wabisa, akaba yayikoranye n'uyu yitwa NDAD, ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana n'amajana indwi na 38 ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko n'abantu bakeye cyane mahiri muri rutonde rw'izi ndirimbo ziriko zihiganirwa Isanganiro Award. Tubandanye n'urutonde rw'indirimbo zacu, tugeze ku ndirimbo igira 16 iri mu rutonde rw'indirimbo ziriko ziganwa nk'indirimbo yaranze umwaka muri 2025. ni indirimbo yitwa Turi Ivyabona y'umugwi witwa Redemption Voice. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana 174 ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo igira 17 muri rutonde rwacu ni indirimbo yitwa Samborera y'umuririmbyi yitwa Dramati. Iyi Samborera ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana n'imiliyoni 2 hamwe n'ibihumbi amajana 9 mu kiringo c'amezi 9. Urumva ko ni indirimbo nayo ubwayihagaze neza. Indirimbo igira 18 mu rutonde rw'izi ndirimbo ni indirimbo yitwa Connection y'umuririmbyi yitwa Divine, akaba yayikoranye n'uwitwa Leonidas. Iyi ndirimbo nayo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana n'ibihumbi 43 mu kiringo c'umwaka. Iyi ni indirimbo iri muri rutonde, ni indirimbo y'umuririmbyi yitwa Melanin Boy. Indirimbo yitwa Cyane ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana umuriyoni n'ibihumbi 100. Indirimbo ya nyuma muri rutonde rw'izi ndirimbo 20 Isanganiro Award yashize ahabona ni indirimbo yitwa Gakado y'uyu muririmbyi Monia Frere yakoranye na Satubi. Iyi ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bangana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana 3 mu kiringo c'amezi 9. Uru rutonde ubona bagiye batandukanye, bagiye baruvuga ko ibintu byinshi, aho bavuga ko hari abaririmbyi bashizemo batari bakwiye kujamwo, akavuga ko hari abaririmbyi bari bakwiye kujamwo ariko batagiye muri uru rutonde. Abagiye batandukanye bagiye bavuga commentaire zabo bamaze kubona hasohotse uru rutonde, ariko nawe bariko dukurikirana urutonde warubonye ingene rumeze akubwawe. Uru rutonde rwarukwiye kumera kunyene canke urabona ubundi muririmbyi canke indi ndirimbo twakunze mu mwaka wa 2025 ariko batashizemwo bari bakwiye gushiramwo. Ijambo ni ryawe, duhurire muri commentaire ugire ico nawe ubivuzeko, kandi wakoze kubana natwe mu kiganiro. Nimba utarakanda subscribe gendo ikanze, tuzohurire mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.